daso mu ijuru turashimira ko umwe wese yashyize muri kino kibanza wabanye nawe turakwezi gukoreka ngaha data ushishikaye kwa natwe tuzokubona ikiganza cawe ntabaye twese nagirashijwe hejuru. Mbanje gushimira Imana cyane kubona uno munsi yadushoboje kuba turi ngaha tukiri bazima. Burya umuntu amaze ijoro akikangura akabyuka amahoro nibyo gushimira Imana cyane. Igisumbirije rero ijya ndirimbo ngo mbega urukundo Imana ikunda abantu, mbega urukundo Imana inkunda, Imana idukunda. Kubona navuze gushima ijoro hajya gushima umwaka nawo birarengeje. Ndashimira Imana kubona ndi ngaho imbere yanyu nitwa mama Burundi, kandi ndashimira Imana kubona umwaka wose waraheze ntagwaye. Ibyo nibyo gushimira Imana. Nashimye kubanza gushinga intahe. Ndashimira Imana ko yadushoboje mu bikorwa twakoze bya misi yose, haba muri opedade canke muri fondation Bonne Action. Twarabonye ikiganza c'Imana, aho benshi barabo kuduca intege, aho benshi babona ko atabyo tuzoshobora bakanavyamamaza no kubuhingangurukana bumenyi, ariko shobozwa byose na Kristo we atanga inkomezi. Ni wadushoboza. Imana ngo ntihamagara abakomeye arikomeza we yatoranije. Turashima kubona yashoboye gushoboza ruwanje agashobora gushikiriza ijambo ry'Imana. Imana yaramutoye kandi iramukomeza. Namwebwe mwese muri ngaha Imana yarabatoye kandi irabakomeza. Ntiyabatoye ngo mushike ngaha kubera mukomeye, ikomeza abo yahamagaye. Hari urwaruka rwishi rwari kuba ruri ngaha ariko no munsi ntivyakunze. Rero uwo mwanya ntitute kubusa ntubimfa gusa. Ni byinshi twoshimira Imana kuko naho twofata ijuru likaba impapuro, ibiyaga byose murabona n'amazi menshi bigashika irangi ry'amakaramu ngo twandike urukundo rw'Imana, ntitwovyandika ntitwobiheza. Ariko mu bunyantege bw'abana b'abantu turavuga aho tugeza. Imana yonyine yabona ko twashatse kwishimira urukundo rwayo. Uno munsi rero tugomba tuvuge ko irya jambo nyene ryo guharirana. Hariho impamvu Imana yararitoye. Yarabonye imitima y'abantu, yarabonye imitima y'abarundi. Reka duhere kuri Luka igice ca 17 ku murongo wa 3. Luka igice ca 17 ku murongo wa 3 havuga ngo mwirinde mugenzawe ntiyakora icyaha, umuhanure niyihana umuharire, kandi niyakugirira nabi indwi ku munsi umwe agahindura inshuro indwi akubwira ati ndihanye uzoyimuharire. Amen. Imana ikuhezagire. Mwirinde mugenzawe ntiyakugirira icagushayeko. Ugize Imana akagusaba imbabazi zimugirire. Kubera iki? Urabohoka kandi nawe uramubohora. Hari ikintu nasanze kibabaza kuri inosi, kubwira umuntu mbabarira akaguma numye kirababaza cyane. Umuntu yigoye aravuga ati mbabarira, ni ukuvuga ko yitahuye. Imana yamurungikiye mutima mweranda, aramwereka ko ivyo yakoze atari ivyo, hanyuma aragusabye imbabazi wewe yashayeko. Mubabarire rero. Birababaje gusaba imbabazi ntuzigirikwe. Kandi mwumvise yuko nimutagiranira imbabazi na so mu ijuru ntazozibagirira. Harirana. Hari ikintu nabonye muri kamere y'umuntu. Umuntu kwakozwe arakozwe mu ishavu,
ariko siko twategereza kumera. Nta kintu kinezereye nk'umunezero. Iyo umuntu afise umunezero aba umunyamahoro. Umaze kuba umunyamahoro rero uyaha abandi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ico udashaka ko bakugirira nawe ntukigirire abandi. Ushaka amahoro yahe abandi. Yaha abandi. Mugerageze kuzuza na bose. Ruwanje yatubwiye yuko yavuze ko iyo ufise inzigo biragoye ko ubaho utagira stress. Ishavu rero burya niryo rivamwo inzigo. Twige gutsinda ishavu. Iyo ugize ishavu rirerire, ijambo ry'Imana yavuga ngo ntikarenge murazi. Ugize ishavu rirerire rigutuma kwihora, rigutuma gukora ikibi. Ishavu rigatuma n'ubuzima bwawe businzikara. Barya abantu benshi biyahura kubera ishavu. Iyo wiyahuye uba wishe. Ibyo byose bituma ugira iherezo ribi. Nukugira amahoro. Reka dusubire no kurya jambo ry'urufatiro. Uhere kuri 12 Abikorosayi. Haravuga ngo nuko rero nkuko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe, ineza, kwicisha bugufi, ugutekereza no kwihangana, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize ico apfa n'uwundi nkuko umwami wacu yabahariye, namwe mube ariko muharirana. Amen. Muharirane nkuko umwami wacu nawe aduharira. Nimwiyumvire, Imana iharira abantu imiliyoni n'imiliyoni. Mugabo umwana w'umuntu bikamugora guharira umuntu umwe. Tugire inguvu, twihate, twige guharirana. Iyo umuntu agize icapfanamo genzi we, reka ndababwire umuti nyamukuru. Umuti nyamukuru uramuhamagara, mukabanza mukavugana abagenzi. Naho muri ico gihe Shetani yamaze kubashiramwo umwuka w'ubwasi. Umuti w'icaha, umuti w'injyane nibiganiro, mukavugana ukuri. Hari n'igihe usanga wa muntu wanamushavuriye kubera umurenganije, mugamuvuganya ukuri, mugatahurana, bashaka kubona nico kintu ico kiba cavuyeko. Hari ikintu dukunda kwitwaza ngo bansitaje, natsitaye. Ugaca usanga n'uwo muntu yatsitaye yambaye ikirato ferme, amano ntari hejuru, kibaza n'uwo muntu aguma atsitara afise amano maremare gusumbya abandi. Oya, bijya bintu byansitaje. Butsitara gute? Utsitara gute? Ntabyo gutsitara, ntabyo. Uwo muntu banza gushima ko nawe uri umwana w'umuntu, nawe nyene ni umwana w'umuntu, kandi turi ku isi iriko nde? Shetani nawe yosha injyane. Mubanza kuraba isoko y'injyane yariyo. Umaze kumenya isoko y'injyane, umuti ubonetse. Je ntwenga iyo abantu basangiye uburimbi, isuka gusa kuba yakweze akantu gatoya, kurima ugasaga akantu gatoya, induru batumye ko abashinga nta yandengereye. Mugabo bagiye hamwe bakavugana, hego usanga mu muntu afise akayaba gukukurima nyene kumva ariko rarima, ugasanga yasuka yahushije atanu umutima yarafize yo kumurengera. Muga kubera abantu bataje hamwe ngo bavugane, bamenye ko yoba yabigize
atari yavyitegura atarafise ko azotera hajya inyuma y'akarimbi ugasanga abantu bariko barankana bariko bararogana bariko baratukana. Ibiganiro dushira imbere ibiganiro. Aha anye harimwo urwaruka abafise imyaka ikuze ni bake kubera turugwaruka ngaha abo twese turugwaruka. Reka ndababwira ibanga ryo kubaho neza no gukura neza. Kugira umutima mwiza, umutima utagira agatosi, umutima utagira urwanko, umutima urimwo umunezero, kwa munezerewe kugira ngo mu mutwe wamenyene umerewe neza. Hari n'abantu babona umuntu akunda kwitwengera bamwita akazeze, mugabo kubera wowe ufise uri muri wewe barakureka wizezetere mu kwinezerererwa, utwenge ureke kwama wiyugaye. Nkunze kubona abana bakurikirana abavukana, hera rero urukundo hajya iwanyu mu miryango, imbere yo kuza gukunda abo hanze erekana urukundo hagati yanyu mu miryango. Kubera iki? We niyo babona uwo mukurikirana umengo murabakeba, ari mu mategerezwa kwigira hamwe imigambi, kwigira hamwe ubuzima, kwigira hamwe gusenga, nta karorero keza muzabiko muratanga. Abana bakurikirana bakunda kwerekana utuntu twishari atawurifatiye. Banza mu rugo mubanze musengere hamwe. Umwe impuzu yiwe abonye ko itameze neza arashobora kwambarira mugenzi we, banza mukundane. Aho ndiko mvuga mu rugo, ndiko mvuga mu ishure muri interna. Ndabona abanyeshure bari ngaha, abavukanye si bajya bo mu nda n'amaraso, bajya mwamana imisi yose mwama mwicaranye. Icabuze muri iyo myaka yahera habuze urukundo, habuze guharirana. Aho wasanga umunyeshure murarana ku gitanda ariko agupangira kukwica kandi murarana. Sivyo byashitse kwa Kayini na Abeli, barabavukana. Kundana rero aho muri hose, hajya mu rugo mubanze mwerekane akarorero keza kugira abandi babamureko ivyamwa vyiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzobamenyera kuvyo bama. Wama mahwa usanga ku nzira, wama ivyamwa vyiza ubisanga ku nzira. Muri Yesu rero hari ivyamwa vyiza, hari urukundo, hari amahoro. Gerageza mube ivyamwa vyiza, mube agahore. Kubera iki? Ubu rero tuve mu miryango tuje mu gihugu cyose. Tumaze gukundana ngaha mu gihugu cyacu, abo hanze y'imbibe bazotwamurako ivyamwa vyiza. Muhora mubona ko hariho abajeje umutekano bagenda kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Nuko abavukana biba vyanse. Bene cyo hagati yabo abavukana biba vyanse. Rero natwe abana b'u Burundi mu miryango, mu gihugu, mu mashure, aho muja hose tube akaroro keza, tube ivyete bisomeka. Umuntu ashaka kwirenganira abana ashaka kubera bafise ivyiyumviro vyinshi, ugasanga umuntu amusomyemwo ikintu, ariko erekana umunezero, erekana umunezero. Mu gihugu cyacu twaramenyereye kuramukanya amahoro. N'ubutazi ukumva ko umuciye iruhande ari umuntu w'iwanyu, ari umwene gihugu, mwaramutse amahoro, murakomeye, aca yumva nezerewe, aca avuga uwo mwana nuwahe, iyo ndero, uwo mwana akunda nayemwe, uwo mwana umva n'ibimwe uvuga ati ibyo wama byose uzobisanga ku nzira. Wisange umutamakazi ari ku nzira, udukwi twamunaniye mutwazi, aca abona ko
hari amahoro. Rero hari amahoro, ahari guharira hari byose. Nagira nk'urwaruka kandi ndabahanura ikindi. Izi telefone mubona, izi nyene izi ziragisibije. Ushwana na mugenzi wawe kubera wewe byakubujije amahoro, aho kumwegera umubazi cutangwa kwidesharage, cutangura kwiruhurira ku mastati ibitutsi ugaca usanga n'umuntu atazi n'ingorane ufise. Ubwo nyine yamaze kubona kujya umuntu afise ikibazo, kandi ibyo ntibiri mu bana gusa no mu bakuze barimwo. Urabona kujya kuntu hari ahantu bakunda kwambara ibitenge by'ikanga, ushaka gutuka umuntu kacurondera igitenge kiriko ivyandiko bihuye n'ico uwo muntu yakugiriye, ugaca ucambara, ugaca ugenda imbere yiwe ugahindukira nyene ukarengana. Iyo uzi ko uwo muntu azi gusoma, iyumvire rero nibwo mwashwanye n'uwo muvukana mu nzu, uri kuramwandagaza, isi yose irari bimenye. Hariho n'abavuga ati iyi stati ndayituye naka, sibyo? Ntabyo murabona? Ugasanga n'izina yashizeko, Joseline ndabiguhaye, ndakagutuye. Vanessa, ukabona ko umuntu arushe, nyine ukabona ko arushe. Je mbe ndakunda kuraba amastati, kenshi usanga benshi bamburotse baranyugara kubera je ndakunda kuraba amastati. Ushaka kumenya umuntu uko amerewe kuri stati, eka rero ndabagira inama, rondera amajambo y'Imana mushire kuri stati aruhurira bose. Rondera indirimbo mwandike mukwiragize, mweke gukwiragiza ibitutsi. Ega bijya vyita kwidodomba, kwivugana ata umuntu akwishura. We uridodomvye kuri telefone, urivuganye, nta rumwe ariko arakwishura, umutima wawe wumva warushe, umutwe uraruha, hamwe wumva nyene ko wamaze kuremerwa. Ugaca uraba rero aho bisuka ukandika. Je nibaza ko n'Imana iri mu ijuru yahiwe kadutwenga, ariko yoyo ice turungikira mutima mweranda ariwe mpwemu yera kugira aze aratwibutsa ico dutegerezwa gukora. Aho naho uza wumva mu mutima ati naho ndungitse ibintu kuri stati reka ndabifute, mugabo abantu bamaze kubibona. Nukwama dusaba mutima mweranda mpwemu yera atubere. Hariho bavuga umwibutsa, twame dusaba mpwemu yera mutima mweranda turongorwe nawe. Vyananiranye dutabaza Imana turungikira abamarayika ba Mikayeli barakaze batugwanirire ico cyaco kudaharira. Mpora mbona ikigeranyo ca Mikayeli mweranda hariko n'inkota. Iyo mutima mubi iwukatagure ugende haza umutima mwiza. Kudaharira bihave, inzigo, injyane, amatati ahave. Twikikuze n'amaraso ya Yesu, amwe akura ivyaha vyose akaduharira, tukera derere. Tukera kubera iki? Ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Byo biri muri Bibiliya. Urashobora kubaho shetani yaraguhumya amaso utabona, wanashaka kutabona ko n'uwo muntu ari umwasi wawe, utanabo mugabo ukamugirira ibintu uwo muntu bitamuhezagira, ari ibintu gusa byo kumubabaza. Dusaba Imana iduhumure amaso, na cyane cyane amaso y'umutima. Ikindi naco twege twakunda gusenga tuvuga dawa twese uri mu ijuru.
mwese kandi turayiheza sa turayivuga yose tukayiheza kandi tukumva ko turi imbere y'Imana. Ndababwire Matayo igice cya 6 ku murongo wa 12, utubabarire ibyaha byacu. Mwabyumvise nkuko vuga gose ko munya gasubiremo kose wasi kwaho muzimye komwe ngo murazimye. Utubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abandi. Kandi abakatolika bobo nta munsi n'umwe imisa idahera bakivutse, kandi narabuze n'umwe asimbageza aho hantu, nta n'umwe. Ni utubabare sinzi hari ikintu umuntu ashobora kuvuga kivuye ku munwa kitavuye indani. Utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abatugiriye nabi. Uduharira imyenda yacu nkuko natwe duhari abatugiriye nyine abari mu myenda yacu. Narekuye Yesu yatwigishije isengesho gikwije sakaroro keze ko raduha. Si bimwe abantu bari hajya indirimbo uraririmba mugabo uri kuraririmba uzoza uriyumvira ayo majambo uri kuraririmba ayariyo. Kubera iki? Icyaha kirashobora kubamwo bibiri: kutavuga ukuri, kubesha, uburyarya. Ni byinshi, sina bibiri gusa. Uburyarya gacu usanga rero ikintu gikomeye gose mwagiye kubesha Imana nayo irakaze. Imana we ishavugira kurandura, nahari munyembabazi Imana irakaze. Bakubwira Imana nkuko natwe tubabarira abatugiriye nabi, tutababarira umva aho hantu hadakomeye gose. Reka ronda barungike kwico gisabiyisho muzokivuge imisi yose, mukivuga kivuye ku mutima. Dawa twese uri mu ijuru muze muyivuge mwumva neza ibyo muriko muravuga ibyo ari byo. Imbere yo kuvuga ngo duhare imyenda yacu nkuko natwe tubabarira abatugiye nabi, ubanze witunganye, ubanze wibaze ko nta muntu kabasha no bantahariye, nta muntu yangiriye nabi nguma mbona nkajingitwa kubera ntamuhariye. Banza rero muharirane kugira ngo Imana nayo ibaharire. Reka tubandanye turabe naho muri Matayo 5:43-48. Havuga ngo mube agahore. Agahore murakazi? Ni bande baza agahore? Abatakazi ni umwe gusaze agahore. Mube agahore. Ntimubizi, ntimubyumva? Reka subire. Abatumva agahore baba aribo bashira hejuru urutoki. Abatavyumva agahore. Egeri jambo ryaje hakenewe. Mube intore, agahore, intore. Mube abana beza, batekanye, batuje, bakarorero. Intore, n'intore zozo mavyumva. Mube akarorero. Ni byinshi, mube akarorero. Havuga ngo rero
mube agahore. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanke umwasi wawe, ariko jeho wose jewe ariko jeho ndababwire mukunde abasi banyu, musabire ababahama, kugira ngo mube abana ba so mu ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda, muri n'imperanki. Nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarushiki. Abanyamahanga bo siko bagira? Mwebwe ni mube agahore, nkuko so mu ijuru ari agahore. Ni mube akarorero, mube intore. Mutahe mufise ijambo ry'urufatiro ku cigwa c'uno munsi, vyose muvyegeranye, mubivuge muti tube agahore, mube agahore. Iri niryo jambo nashatse gushikako, kuba intungane, kuba abanyamahoro, kuba abatanga amahoro. Umaze kuba umunyamahoro, sayi wawe gusa uyahako n'abandi barayavoma ko bakanezerwa. Avyumvise? Mube intore. Erega nimwamara kuba gahore, hari habo usanga mu miryango hari injyane, muzoba abacamanza, abasambura amatati, abahuza, abegeranya imitima y'abantu yasanzaye, abegeranya abanaba, abagabanya amatati mu miryango. Murazi ukuntu byojyoha nk'umubonye nk'abavyeyi kabaciye mugasanga birabagoye mu bana bariko barashwana, muri mwebwe mukavuga ati ivyo murashobora kubigira, ntimwobiheba, mukuze ntimwoganira neza mukumvikana. Mube agahore, mugahura n'abantu bariko barashwana mu nzira, mugahagarara, kubera muzi ko mwishimikije ijambo ry'Imana. Atariko ivyo sivyo, naho mukuze reka kugira ivyo bintu. Nimwumvikane, nimuharirane, mwumvikane. Nibaza ko mwamaze kugira ico mwatoye kuba gahore.